tugeze mu mwanya mwiza wo kumva icadukoranije. Turahaye ikaze umuvyeyi wacu Pasiteri Justin ashika hano tugaburire Imana yamuhaye ikaze. Imalize mwendo salama. Amen. Turongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Twamaze kubabwira ko twari tumaze igihe turwaye, ariko Imana n'uno munsi yatwongeye kubaho kugira ngo tuze mu ngoro y'Imana. Nagomba rero ngo dusangire amajambo y'Imana ari mu cete cyanditswe na Yakobo, igice ca mbere umurongo wa 12. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 12. Iby'ukwihanganira ibigerageza. Hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Imana nishimwe. Hahigwa wihanganira ibimugerageza, ngo kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Haleluya. Ibigeragezo ntibiryoshe, kandi ibigeragezo ni ishuri. Ibigeragezo ni ishuri, kandi ibigeragezo ntibisa. Mu ishuri abiga hamwe babahereza ikibazo kimwe, ariko iyi shuri turimwo y'uru rugendo rwo kuja mu ijuru, umuntu wese Imana irafise aho imucisha. Ariko muri ivyo vyose ijambo nyamukuru niririvuga ngo arahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza. Amen. Kuko ibigeragezo nitwihangana ntibizotubuza gushika iyo tuja. Haleluya. Kuko na Yesu Kristo yarageragejwe. Hari abantu iyo babonye umuntu ari mu mageragezwa bavuga ngo biragaragara ko atizeye, kandi ntagira imyanya yo gusenga. Mugabe ivyo nukutamenya. None Yesu igihe yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 asenga, nta mageragezwa vyahuye? Siyo Satani yaciyaza? Muravyibukaga yemwe? Yesu avuye gusenga amara iminsi 40 n'amajoro 40 asenga ari ku musozi. Hanyuma Satani acaraza ati hewe ndabona ko ushonje kwe. None rero
akira aya mabuye ahindura umutsima urye ntupfe n'inzara. Ariko Yesu aramubwira ati vyanditswe ngo umuntu atungwa n'umutima gusa ariko atungwa n'ijambo ry'Imana. Ntiyamuretse, aca arasubira aramutwara amujana ku musozi, aragenda amwereka ubutunzi bwose ibyo mu isi byose, ati herewe niwafuka mukansenga burya butunzi bwose ndabuguha. Ati mvako Satani, byanditswe ngo usenge Imana yawe yonyene. Aravuga ati none reka namutegere mu vyanditse. Aca aragenda amuriza ku rusengero ku munara hejuru, aca aramubwira ati rero byanditswe ngo umwana w'Imana naho azokwikorora Imana izomuragiza abamarayika ntanatsitaye no kwiwe. None rero niwikorore abamarayika baraja kugusama. Yesu aca aramubwira ati mvako Satani, byanditswe ntukagerageza Imana yawe. Satani abaragiye, yamutegeye ku by'ugusonza, amutegera ku by'icubahiro n'ubwiza bw'ibyo mu isi, aratsinda. Amutegera mu byanditswe ngo nzokuragiza abamarayika uzotsitara no kwibuye, ibyo binandikwa. Ariko aravuga ngo byanditswe ngo ntukagerageze Imana yawe. Bene data, nimba Yesu Kristo yarageragejwe na Satani, wohura igiki atokugerageza? Ariko ivyizigiro Yesu Kristo yaratsinze. Amen. Kandi natwe tuzotsinda kubwo kwizera Yesu Kristo. Amen. Ibigeragezo rero biza mu buryo bwinshi. Hari aho bica mu kugwara, mwumva bazi igihe kinini ngwaye kugira ngo umuntu acike intege yihora ati karabaye. Kandi hari aho iyo umuntu agwaye acikira y'intege, ibyizigiro bigahera. Ngo none ko ndagukorera ni kuki merewe gutya? None nturi mu mubiri, reka nawe wumvirize ingene bimeze. Kuko iyo twifashe neza tukihangana, inyuma y'ibyo ni ntahe. Haleluya. Ni ntahe ifasha abandi. Mbega ni kuki tubona mu ijambo ry'Imana ababaye abahizi mu kwizera? Kuki biswa abahizi mu kwizera? Ni kuko hari ibyo baciyemwo, barihangana, basozera neza, bica birandikwa kugira ngo natwe abururunganwe tumenye ko muri urugendo hashobora gucamwo n'ibigeragezo, ariko umuntu niyihangana, haleluya, tuzobisohokamwo amahoro. Hari ugwara akabura n'uvuga ati mbega umeze gute? Ewe umeze gute? Ukabona umuzi ugutelefona, ntuzucike intege. Oya, none agutelefonyeho vyari guca bigukiza? Utantelefona ubera problem. Yemwe bene data, muraho?
nawe utakwigurana na maite yawe, hakuna shida. Mbega uwo mwami dukorera ntarakubona aho uri? Nta numwe yaje kundaba. Bakuraba ngo bagukorere iki? Iryo ni ishuri ryawe. Haleluya. Hagararamwo neza, udurisohoka amahoro, hanyuma iyo niyo ntahe yawe y'ejo. Haleluya. Nimba abandi barabiciyemo, none tweho murabona turi mu bihe igihugu cyacu cyashize Imana imbere. Utazira Imana uvuga Yesu bavuga ati shishikara. Bwana sifiwe. Ariko abatwitangiye imbere suko byari biri. N'imiryango, ababyeyi, Yesu Kristo yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Luka. Reka duhere mbere muri Matayo 10 umurongo wa 22. Muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana agashitsa iherezo niwe azokira. Amen. Muzoba mwanswe na bande? Na bose babahora izina ryanje. Nk'ubu twebwe muri iki gihugu twatsemwe indaro, nta numwe babuza gusenga. Ugiye no kubisaba ati ngomba nzorenda keshe ejo na hirya y'ejo, baravuga ati sawa, bakaguheza ubwo burenganzira. Mugabo iki gihe siko cyari kimeze. Ndibuka ko hariho ababyeyi birukanye abana babo barabaca mu miryango, kandi Yesu yari yabivuze ngaha aye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 21. Reka dusaba umuraza dufashe kuko nakareba aho aradufasha. Ngwino bereka umurongo wa 17 tugeze kuri umurongo wa 19. Amubaza ubugira gatatu. Oyaye ni 21 umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 21 16 ishyize kuri 19. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ariko muzoshengezwa n'abavyeyi banyu nabo na bene nyoko n'inshuti n'abakunzi, bamwe muri mwebwe bazobicisha. Muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, kandi ntihazohara agashatsi na kamwe ko mu mitwe yanyu. Ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Amen. Manzu ugeze ngaho. Aha Yesu Kristo kuko azi ibizoba imbere yawe mu kubaho kwawe, mu buzima bwawe, arabarira abigishwa biwe ati rero mwebwe mugiye kuzoba mwihamwa, kandi n'ababyeyi banyu bazobajana babicisha, nabo musangiye banyoko. Ibintu yemwe byo kuja mwijuru ntibira abantu ngo baravukana ngo tuva hamwe. None si Yesu yabivuze? Yemwe bene data, si Yesu yabivuze ati bazobashengerana, bazobatoteza, bamwe bazobicisha, ariko uwihangana agashika ku iherezo ni wazokira. Amen. Murabaza abakijijwe
imbere ya 84 cyangwa muri 80 utuka abavyeyi baromora abana babo bakabirukana kuko bakijijwe. Hari n'abakobwa babiri bava ho mu mugamba birukanwe, mbere bahora baca basengera mu kibenga. Yego hari muri 85 barabaca mu miryango. Birashoboka ko warukiye mu muryango kijijwe, ivyo ntavyo womenya. Imana ishimwe. Mugaye ibigeragezo ntibiba biheze. Yesu rero aribabwira bitaraba, atariko rero nta nagashatsi kazova ku mitwe yanyu. Uwihangana agashika kuyiherezo ni wazorokora ubugingo. Ivyo ni ivyo guhamwa bijanye no gushingira intahe ivy'umwami Yesu. Dushishikaye mu ijambo ry'Imana turabona neza ko ibihe byose umuntu ashobora gucamwo canke gucishwamwo, ukwiye kugira ukwihangana gusa, ugasenga Imana ukavuga uti Imana mpa kwihangana. Zaburi ya 40 agaruke wa mukozi w'Imana usoye 30. Zaburi ya 40 umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3. Narorereye Uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva ugutakamba kwanje, kandi ankura mu bwobo rw'amahonero no mwishayo y'ivyondo. Ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje. Kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye, bizigire Uhoraho. Amen. Amen. Naroreye Uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva ugutakamba kwande. Antegera ugutwi yumva ugutakamba. Mbega n'iryari umuntu atakamba? N'igihe afise ibintu bimuremereye, n'igihe afise ibintu bimugoye niho atakamba. Haleluya. Hano rero haravuga ngo narorereye Uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva ugutakamba kwanje. Haleluya. Aho hantu rero ucishijwe, reka gucika intege, takambira umwami yakwitangiye ku musaraba igorogota. Muririre. Abagabo ngo baraguye kurira, ntibapfa kurira, ariko bivana n'igihe urimwo. Mbega umugabo we ntashobora kurira, abagabo muri ngaha bivana n'igihe urimwo. Reka rero kuririra abana b'abantu, kuko abana b'abantu hari ivyo bogufasha n'ivyo batoshobora. Nivyo tubate ku mwikomo ngo ntibaserutse, ntaco bagufasha, baragishoboye. Takambira Yesu Kristo umunyanazareti. Ngo naroreye Uhoraho nihanganye, ndamutakambira, abona amarira yanje, ankura mu ishayo ry'ivyondo. Haleluya. Uwo nyene uwo. Kuko we ntashobora kubura inzira yaho yoca ngo gushikira.
erega hariho n'umuntu yovuga ngo mbega mana ngo naka ko ntamubona ari hegaye ngo kandi rero nta ni telefone yiwe mfise kandi rero sinzi niyaba yego najewe mwese aho sinzi aho muba ubona kugira ngo ndahamenye byongora kandi nzunguruka ari aho simubaga yemwe murambara ntavyo noshobora nico gituma nshuti yanje naho jewe ntohashika uwo mwami twizeye yarahazi haleluya arahazi kandi niwe gitabara haleluya niwe shobora kuhashika akororanya bya bindi byose ariko ukirindiriye guma wihanganye haleluya kuko undi yavuze ngo kwiteba ni kwitebuka igomba ngo n'abandi bamanze bamenye aho bacishijwe hanyuma niya gukurayo uzoca ushinga intahe naho kenshi bigora abantu gushinga intahe ariko Imana irinzi gutabara woshinga intahe Imana igize aho igukura woshinga intahe kuko birakenewe kuko iyo Mana yacu iraza aho uba nshuti yanje ntuze wihebe ntuze ucike intege kubw'ikibazo uhuye naco twobona karo mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 19 ntitwirirwa turahasoma turabona umutoza akora yitwa Zakayo uwo Zakayo ngo kandi yari n'umutunzi mugabo yari afise ikibazo c'ubugufi ntiyashobora kubona umuntu ari hariya mu bandi ngo amumenye yumva inkuru za Yesu arondera ingene yomumenya aravuga ati none ga yemwe numva ngo bagiye guca ngaha reka nirukange nurireka irya giti ndabe ingene asa Yesu je numva ko ribikomeye yemwe jewe naho ndi mugufi reka ndondera ingene nomubona agira mu mutima kurondera Yesu kugira ngo amubone acaragenda yurira igiti cy'umusokomora aja hejuru hanyuma Yesu akigira iyo migabo yaza yamubonye acurira ico giti Yesu yaramubona mubo bari kumwe abigishwa be bose nta numwe yamenye ivya Zakayo acaragenda ageze munsi y'ico giti azaba ngo Zakayo ati sa ururuka vuba uko uyu munsi ndari wawe sa atururuka vuba uko uyu munsi ndari wawe iyumvire iryo jambo nama narivuze kenshi kuko riramfasha jewe sinzi nawe ko rimaze kukurambira Zakayo yumva izina ryiwe uwo mwami Yesu ararizi acaramubwira ati si ibyo gusa uyu munsi ndari wawe ategonya kubakwa agishika atanikindi aravuga Yesu akimubona acaravuga ngo mwami Yesu abo nagunze bose goma ndabibariye kane kandi wundi butunzi mfise nje ndabudandaza ndabagaburira boro urumva ingene yatuye abo nagunze bose
kandi by'ukuri yaragunga abatoza kuri muri abamaso ntimuze muragunga muraka ibyo amategeko ababwira birazwi Zakayo aramenya ko Yesu yabimenye avuga ati uyu muntu ukayehemwe arinze amenya insina ndi hariya mu giti na bya bindi byose yarabibonye bari amugenza bati na bya bindi yarabibonye aha imbere ntibabivuga na bya bindi yarabibonye Yesu nashimwe arabizi Zakayo rero ataratura neza uwo munsi babandi rero abanyamadini nabo rero sasa banyamadini babibonye bati yo itwababwiye ko Yesu avuga nyene yaje akora umupagani gute kandi yatuye bumva erega hari abantu baguma bakwita ko umunyabyaha kandi baramaze kwatura ntaco niba kuvuga uko bashaka ikizi Imana ikuzi ko wihanye haleluya erega ntawe ubarira umuntu ngo uramvuga neza yemwe ntavyo ndabasavye ko unona ngo no bibasaba hoho byo maririki ariko uwo mwami dukorera amen arazi intege nke zanje arazi ukomeza ntabo yo kwirirwa arabibaza ntuze wigura ruha uvuga ibyaje uravuga icyagufashije basi nakubariye bitagufashije ugo mubyihorere kuko ntaco bihindura ku mugambi w'Imana muranyumva neza kandi nawe nuko ngo none wagiye kurarira umunyabyaha yamaze kwihana nivyo yivye yemere kubisubiza kandi ashira ko inyungu kane niko ibyagezwe byavuga ariko no munsi sinzi amategeko ntavyo nzi ko uwibye nk'ibihumbi 100 acatanga amajana 4 akamuha amajana 5 ntavyo nzi ibyo hari babijejwe ngaha aye mu gihugu mugabo niko ndavuga uyu Zakayo acaremera arasubiza ibyo yivye abo yagunze babarinzi bavuze ngo kora neza wigendere ngo ndababwire bene data ukabona ukugunze ntuze wigura uhagarika umutima uzovuge ngo Mana mpa kwihangana ndazi ko ivyo bintu uzobikwirekirana igihe gikwiye kigeze haleluya irazi gushumbusha haleluya ego irazi gushumbusha neza irashumbusha pe undi muri mvye yavuze ngo ivyo navyikoreje ko amaboko ntabwo ari inkuru mbarirano kuko nanje yaranshumbushisha nabashingiye ntabakera ko nafunzwe amezi 3 nkoga gukizwa atakindi amezi aya be barondera ingene bondasa baraba ico tuba bandasa barakibura ndavuga ndi hakome ba Kristo fuma murasi ariko jewe ndavye je mbona yarashumbushije amen mugabo rero kuba narashumbushijwe sinahejeje amageragezwa abene data intambara ntizaheze none ivyo binzi buravyovyo sibigerageza
muradusengera Imana izobikora irarindiriye igomba nzoze nshima neza na neza byamaze gukoreka ariko urumva n'uno munsi noshima nagiye kwa muganga barantisha mu maradiyo mu maomorayini mu masikanero baca barambwira ngo amadisike y'umugongo ngo yarapfungaguritse. Aha rero mfise urukaratasi kaseti ivuga ngo amadisike yanje yaramenaguritse ngo uyu mugongo none ko nkigenda ego naho mfise ububabare ariko uraba uno munsi nahagurutse ndavuga haleluya iyo Mana ego igomba ni namara gukira nzoce basubiro babipime rero baca bampeza indi kaseti bati ngibi warakize murabisengera amen kuko abaganga bibujumbura bambwiye ntavyo bashoboye ikigali naragiye ntavyo bashoboye none bishoboye ne alaba kandi sinshika intege haleluya guma vuga ko Imana ari ya mbere muri vyose no mu bugingo bwanje ico maranira ni ngoma ya Yesu nifuza kuzoba mu sinkekeranya ko Yesu gupfa ni kuzombuza kw'Imana. Haleluya 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 sinkekeranya ko Yesu agiye kuza gupfa ni kuzombuza kw'Imana nawe amen sinkekeranya uwo mwami twizeye si muri ubu buzima gusa buno bw'igihe gito ngo ngaha mwisi n'ubw'igihe gito nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo harahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo ic'Imana itazi kubesha yasezeraniye abayikunda. Uzi ukunda Imana utaravye ibyago ucishijwemwo canke ibigeragezo canke ibikubabaza canke ivyogera wirinde gusa ntibiguhagarika umutima. Nanje by'ukuri nta mutima uhagaze iyo bikunze ndavyuka bivyase nk'iryamiro none impaye ikonji sio nyene bikorwa none ibuza ati ryama ndaryama ni avuga ati ngo ni sawa wera problem hego niyo jambo numvise ngo harahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo. Ego dushishikaye gusoma mu ijambo ry'Imana turabona neza guharura
igice cya 14 nadasome igice cya 14 guharura umurongo wa 5 gushika ku murongo w'9. maze Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari hakoraniye. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri c'abagiye gutata ico gihugu, bitantamurira kw'impuzu zabo babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu ciza c'agahebuza. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho kandi ntimutinye bene ico gihugu. Tuzobarya bwa mutsima icabakingira cabavuyeko, ariko twe Uhoraho ari mu ruhande rwacu ntaco mubatinya. Amen. Amen. Aha reka hera ku murongo wa mbere kugira bumve ingene vyari bimeze. Ishengero ryose riraturikisha riraboroga. Iryo joro abantu bararira. Abisirayeli bose bidodombera Mose na Aroni, ikoraniro ryose rirabarira riti, ese iyo tuba twaraguye mu gihugu ca Egiputa canke tukagwa muri ubu bugaragwa, mbega Uhoraho atujanira iki muri ico gihugu kwicirwaho n'inkota, abagore bacu n'ibibondo vyacu bakazoba abanyagano? None iciza suko twosubira muri Egiputa? Baravugana batenda twitoranirize wo kutugaba twisubire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari hakoraniye. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri c'abagiye gutata ico gihugu, bitantamurira kw'impuzu zabo babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu ciza c'agahebuza. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho kandi ntimutinye bene ico gihugu. Tuzobarya bwa mutsima icabakingira cabavuyeko, ariko tweho Uhoraho ari mu ruhande rwacu ntaco mubatinya. Amen. Amen. Murabona nagombye ngo twibukanye amajambo yose ahereye ku murongo wa mbere. Ikibazo cyo gucika intege umuntu kuko abonye ibintu agaca yibagira uwamuhamagaye, agaca yibagira ivy'Imana yamukoreye. None gabene data, hariho ivy'Imana yagiye iradukorera vyinshi cyane. None uyu munsi kuko ugeze muri ca kibazo kiri imbere yawe uciye utangura kuvuga ngo none iyo Mana niko Abisirayeli bagize. Yari yabakoreye ibitangaza bikomeye muri Egiputa n'amaso yabo avyitegereza. Hanyuma rero abatasi baragenda baca basanga ico gihugu, bavuga ngo kirimo ibigabo vy'ibigatanya. Ibyiza nta na kimwe babonye gusa ko harimo ibigabo vy'ibigatanya. Baca batangura kuvuga ngo none Uhoraho yatuzanye kugira ngo adugirire iki? Kugira ngo atwiciye muri kijya gihugu? Ntabirafuma twicira mu bugaragwa? Ntabera turekera twigumira muri Egiputa? Baca bagira imigabo y'ubugumutsi, batubu rero reka twitoranirize uzoturongora dusubizeyo. Murumva ibintu byo gutakaza ivyizigiro, ibintu byo kutihanganira aho umuntu yaracishwa aca avuga ngo reka twirondere ingene dusubirayo. Ubwo musubiye muri vya bindi wavamwe. Ndazi
hari habo twari kumwe mu gikorwa c'Imana bamuhanura bati wewe ibi nibi kuki wabiroyemwo hakuvuga ati ndasavye imbabazi ndihanye baca bigombera gusubira hariya Ego kandi abagiye barakubititse basi none muhabo mwasengana babivuyemo mbega bameze neza iyo mubitegereje musanga batagase ko munyishura buhoro ni mumbarire babandi mwahorana mu gikorwa c'Imana mu gusenga mu kuririmba babivuyemo bakisubirira mu vyaha mubona basa neza none gasha iyumvira ababisirayeli bati sivyo gusa ubu turatoranya none Mose no bari bamutoye iyo umuntu bimugoye acagomba gushiraho n'ivyo atemere gushiraho acagomba gutora inzego mbega abanyakinama nimwe mwatuzanye hano nimwe mwatuzanye none mwavuga ngo rero ubu winawe ngo ubutumwa twitoranize uwundi nambuze umushira ngaha ahandi atari ngaha Yesu we dutabare ababisirayeli honyene ibitangaza byakoretse muri Egiputa muba bari kumwe bose nta numwe yabihagarariye bageze ku kiyaga gitukura ayo majambo mware yasomye mwama mwayasomye ewe ubona kurongorane mugira ngo biroroshe bene data byukuri bikaba byoroshe sino batera amashugwe kurongora abantu biragoye bageze kuyaga itukura irega bagombye gutera amabuye Mose hego bavuga none yatuzanye hehe aha none nabazangabo ngiziriya nta no kuvuga ati Mose ya Mana yagutuma yibarire hewe itubwira ingene bigenda oya ivyo ntibikenewe ngo tumutera amabuye murabona ingene yatuzanye hano yagomba ngo dupfire hano zijya ngabo zigoma zitwikire hano Mana we shira karenge hasi ihangane uko biri siko bizohora haleluya Yesu azi guca inzira hitare ibigaragara nk'imisozi bihindura ibiyaya ariko Mose acararangamiza mu ijuru arabarira uwamuhamagaye ati erega tugeze kuri ca kiyaga kandi urabibona kandi rero zangabo za Farawo ngiziriya ziriko ziraza ziri ku mafarasi n'inkota kandi abisirayeli nabo ndabona bacitse intege barihebuye ntiyanavuze ati bagomba bantera amabuye oyaye umukozi w'Imana arihangana uhora aramubwira ati hewe ufise iki muntu kati ndafise inkoni yayindi uracayifise atego ntiwayitaye ateka gumana amasezerano y'Imana amen gumana ic'Imana yavuganye nawe reka gucika intege imvura yogwa izuba ryokwaka urushanga rwoba rwinshi gumana ico wavuganye n'Imana yawe gusa amen ati gorora yewe abahanga bahora byerekana ku mafilme ingene ico kiyaga cigabanije gutyo abahanga barazi ibintu baragabanya n'ikiyaga bamwe bagomba kumutera amabuye baca barajamwo baragenda bageze nka hariya
za ngabo za farawo no ziba zirashitse bati none bimeze gute basange hariya nyene korokereho n'amafarasi nyaruka naye umuntu mufise amafarasi murasigwa n'abagenda n'amaguru shaziragenda ifarasi ntiziva hasi Abisirayeli nabo babaje bashitse ingabo ubwo izo ngabo canke iryo shengero rya Isirayeli uwanyuma ageze hanze y'ikiyaga uwanyuma nawe mu ngabo za farawo yinjiyemwo uharamubwira ati subira urabe inyuma ushire ku iyo nkoni hejuru yewe aca arahindukira acagira gutya za ngabo zose dobwi mu kiyaga gitukura ariko ivyo vyose gamana baravyibagira none ico kiyaga baza kugica gwe bakirengana gute ntiwibagire aho Imana yagiye gukura bene data ivyo Imana yamaze kukurenganya naho vyo babito bishimira Imana hanyuma ico kigeragezo kindi kije uvuga uti Imana narakubonye cagihe narakubonye narabonye kugira neza kwawe wewe kandi ntusaza wewe ushoboye byose yibutse ko hari aho yagukuye yibutse ko hari aho yakurenganije bigufashe kujabuka ico kiyaga kiri imbere yawe bigufashe kurenga uwo musozi ukuri imbere yawe Abisirayeli rero baribagira Mose yumvirije ivyo bariko baravuga aca yitantamurira ko impuzu Kalebu na Yoshua bari bajanye n'abagiye gutata 12 nabo bumvise ivyo bavuze nabo baca bitantamurira ko impuzu mu Bisirayeli rero umugenzo wo kwitantamurira ko impuzu ni nkuko wovuga ngo urakomye induru urabonye ko ibintu baya katabonetse ariko Kalebu na Yoshua baravuga bati yemwe Bisirayeli nimureke kugarariza Imana ico gihugu twari kumwe twarakizungurutse ni igihugu gitema amata n'ubuki ni igihugu ciza cyane kandi uhoraho nimba tumuhimbaye amen urabe ko Imana ikiguhimbaye ukinezerererwa Imana ko Imana yawe kikunezerererwa jewe namambarira Imana ngo Mana ndasavye umbabarire kuvyunga yako vyose nivyo nsengera kuko ndashobora kuba hari ivyo nibuka ngatunganya ugasanga hari ivyo jewe nibaza ko vyoba ari vyiza ariko uhora akayibona ari bibi nkavuga ngo Mana ivyunga yako vyose ubimparire Mana nta kindi ivyo kuniganira ibi na biriya misi jaye yaka ivyaye hari ikitankoreye hari ico wankoreye mutima wanjye ibagira hari ico wankoreye mutima wanjye tazibagira amen byukuri hariho ngaho oye umufasoni aho imbere ngaho Madame Passe Levela bibubanza Boazi ndabasabe muhaguruke gatoya
ujya igituma ndamuvuze urambabarira ko ndaguhagurukije aranzi yo nahora hariya arazi n'ingene naje ngaha arazi n'ingene navuye ngaha nkaja ku ntahanga none ga nyakubaha ubona hari icyo Imana itankoreye aho ugeza kubona hari icyo yanyimye iyicarire mufasi by'ukuri ntabwo ndiko ndishima mugabo mu byo mwisi ntaco yanyimye pe nico gituma nitegereje ubico ndondera nuko nokora neza nkazosozera neza nkazibonera umwami wanje kuko jewe yankuye kura amezi 3 mugasho ndaza mu rugo bagira ngo ndi ku kazi ariko nze nababwira nti nahora mu gasho arihangana umuvazoni wanje hanyuma Imana iratugirira neza turabaho ikiza naco kiraza ivyo nari narose vyose birahera zongo naha baragera igihe kigoye ndahapfa nja kunangwa mu ishuri ry'ubuhungiro kandi nari umuvuga butumwa nta kazi nariko ndakora ngo nkorere umushahara hariho abantu bakora ibyaha ngo bagomba baronke imishahara reka iyo igombye kuguha ntiburaho ibiciro ntiburi ingene bigenza madame wanje aciragenda dandaza uducungu hajya inyuma y'isoko hajya inyuma y'isoko aratudandanza kandi cyari igihe kitoroshe 94 95 yewe Imana ntayidasanga umuntu wimugirire neza ico gihe twavuye aho mu buhungiro tuguze iprasera yiwacu ku Mutakura muri utwo dufaranga nyene tuyibamwo nuko nuno munsi rero igene tugirira neza nuhava ndabaraza hano ariko kubera ko ijambo rivuga ngo uwihangana agashika ku iherezo ni wazoronka ubugingo amen ntucike intege ivyo byose nari mfise ibiti igihumbi vy'ikawa ubu bariko baravuga sensibilisation y'ikawa ibiti igihumbi nyakubawa ntibari biti n'urugo rw'ibitoki n'ibigazi ivyo byararanduwe mu minsi mikenya biba byaheze ariko no munsi mfise ibisumba ivyo biti amen nibona ko nsa neza hari nico gituma mvuga ngo vyozibura vyoreka vyogira gute jewe ico mparanira nukuzosozera neza amen nta kindi mwene data ubuzima ubu turimwo n'ubw'igihe gito none bamaze kugenda bobo ntibagiye ntibaguma bagenda turorera tugenda dushira kwivu none twoho ituzogenda ngo duhagarare neza tubane neza mu mahoro mu mutekano mu bwumvikane
ataco dupfa. Oh. Mbega twopfa ikiga bene data, sengera bariko barabipfa, bapfa ibi na biriya, urabapfa intebe, urabapfa ibi n'ibi. Hariho umuntu yarungitse ubutumwa kuri ntuzi YouTube, avuga ingene avuga ngo muvuga ngo mugomba bakizwa, wabariho ngo butwara bogira goti, naho nyene ubu ko mubipfa mupfa ibiri mu gasanduku ko mu rusengero, ngo Imana yashobora guhezagira biciye mu gasanduku cyangwa ikabicisha ahandi. None mwopfa iki? Nico gituma bene data, ijambo ry'Imana rivuga ngo wihangane ibigeragezo, wihangane ivyo wocishwamwo vyose, umenye uwo mwavuganye gusa niwe afise ubugingo bwacu mu biganza. Kandi rero uwo mwana ahamagara umutunzi akitaba, ahamagara uruyoya rukitaba, ugeze mu bigero akitaba, ugeze mu zabukuru akitaba, umujene akitaba, pasitori akagenda, mwarimu akagenda, uwize fye, utize fye, umutunzi karuhariwe fye. None ajahe dupfa iki none? Izo ntambara hirya no hino, mana we, genda muburire abantu, genda mubaburire bene data. Gihe twakizwa ntihari kera cane, mugabo abarongozi bari ico gihe nta munoho w'amahera bagira, na buno munsi ntawo bagira. Oya, abo bawugira sabarongozi ba Kristo. Erega ibintu byose hariho abakorera Kristo n'abakorera iki. Rero ntibize bikwanduze mwene data, we wirabira umusaraba, ukurikire Yesu, ukore neza gusa. Nuza wigera wicara uri kuravuga iby'abana bariya, bigutwaye ikiwe, niho bakontorora. Wewe senga Imana gusa, wiyezerezwe gusa, ibisigaye uwumenye ukuri akakurengako bizomudunuza. None nta kindi tugomba dusenga Imana. Pawulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nasozereye. Nagwanye intambara nziza, ndangije urugendo, mbikiwe igitsibo. Reka tuhasome Timoteyo wa 2, ni naryo jambo duca dusozerako. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azoma kuri wa munsi. Kandi si jewe njenyene nzogihabwa, ariko n'abakunze kuzoseruka kwe bose bazogihabwa. Amen. Wihangana. Birashoboka ko hariho ivyagutirimukije kubera amageragezwa baciyemwo. Turaguhaye kaze mwene data, witunganiriza ubugingo bwawe, kuko uyu munsi niwo tuzi, ivyejo ntavyo tuzi. Kaze. Nafashe umwanya munini, tugomba dusenge. Nimba ari abangahe nta ngorane, abasigaye ni sawa, nimba ari bien nta kibazo. Ariko umuntu yumva ko mu kigeragezo camugiye imbere, camunaniye kwihangana, nuze usengerwe, wihane, hanyuma usabirwe inkomezi kugira ngo ejo uzubashe kuzitsinda. Ego kaze cyane. Kaze
unama imbere y'Imana urabe mu mutima wawe wumva gute wewe mu rugamba ruri imbere yawe, mbega urumva urunesha canke waracitse intege, warihebuye, umenga warahebwe, umenga baragutaye? Kaze ku Mwami Yesu, niwe wenyene ashobora kugusubizamwo intege akakugirira neza. Owe n'abandi bariko baraza bareke ntacu nibazi rengana nungaha, rengana hariho, rengana hariho, muve mu nzira kugira ngo abandi baronke aho bashika. Ego kaze kaze, ni wewe uzi ingene imisozi kuri imbere ingene imeze, ingene wahagaze muri vya bigeragezo, muri za ntambara, wifashe gute? Nimba waracitse intege, kaze ku Mwami Yesu. Turakororereye, ntabwo turiko turirukanga. Uwari mu nzira nazi mubarira haguruka uyo yigira hino, higira ino hariho, ariko na hariya mubareke ntacu, abaye ahuzuye nta kibazo. Imana ntayidashika naho zirahashika. Kazi tugomba tubasengera Imana. Erega hananirwa bariko barakora, wewe wumva waruhijwe n'iyo misozi iri imbere, ugatakaza ivyizigiro n'iryo jambo, ukumva ivyizigiro vyatakaye, garuka ku Mwami Yesu usaba imbabazi, wongerwe ivyizigiro. Umwami wizeye ntabwo yagutaye, oya, ntabwo yaguhevye, nubwo bimeze gutyo. Komeza gusenga. Tugomba dusabe umukozi w'Imana, abasengera Imana. Karibu pastor, karibu. Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, Haleluya, Yesu Kristo, maneno yamehubiriwa kwa ajili ya wale ambao wanaostahimili majaribu yakiingia na wanayashinda. Sasa hao wapendwa wako mbele ya macho yako Mungu, kila mmoja wao wewe mwenye macho 7 unaona yale ambayo yamemleta hapa mbele ya macho yako Mungu. Tunahitaji kwamba Mungu wewe uishie katika mbingu za uzima, wewe unayeona kwa mbali na kwa karibu, wewe usiyefichwa siri, mambo yote ya siri yaliyo ndani wewe yaona na kuyajua. Na ndiyo maana wewe ndiye Mungu unayestahili kuheshimiwa, ni wewe unayestahili kusamehe dhambi za wanadamu. Hawa watu wote ambao wako hapa mbele ya macho yako, rehema ni zako mwenyewe Yesu Kristo.
ya ghadhabu katika jina la Yesu. Dhambi ambazo wamezitenda zisikumbukwe tena, zisikumbukwe tena. Waondolee uovu wao, usikumbukwe tena, mwana wa Mungu. Haleluya. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Oh Baba yangu, usiwahesabilie tena uovu ambao wanao, lakini naomba Mungu uwasaidie kuwa washindaji, wa kushinda kila maovu ambayo yanayotesa watu, maovu ambayo itatuma watu wasio na lango la mbingu. Uwashindie hayo maovu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Dhambi zao zizikwe hapa kwenye msalaba wa Kalvari. Amen. Kwenye msalaba wa Kalvari, dhambi zao zizikwe, zisikumbukwe tena. Waondoke hapa wamekwisha kusafishwa katika ile damu ya Samaria ya mwana kondoo. Kwa jina la Yesu tunawaombea hivyo. Amen. Amen. Imana ibagira imbabazi kuri ibyo byose muzanye imbere y'Imana. Twagomba dusengere abo nabo bafise imitwaro, imisozi ibahagaze imbere. Muhagarare aho muri. Muri izo ntambara zose, muri iyo misozi, muri ibyo bigeragezo bitari bimwe, turenguke imbere y'Imana. Tabaza uwo mwami kuko arabishoboye. Ntawarinda gucako, ariko afise ubushobozi n'ububasha bwo guhindura byose bikagenda neza. Mana data wa twese uri mu ijuru, turarengutse imbere yawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turaje imbere y'inyonga zawe, ubwoko bwawe, babandi wahamagara, babandi wasigi no mwisi ngo tukubera ibyabona. Waravuze mwami ngo abazotumbera muri iyi ngoro bafise imitwaro, bafise ibibaremereye, arabagwaye, arabagwaje, arabandi bafise iyindi mitwaro itandukanye. Wari umeye ngo uzobibakorera, uzobahindurira amateka, uzobahindurira ubuzima. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo wigaragaze mu bwoko bwawe, mu ihanga ryawe Mana, bitirirwa izina ryawe Yesu we. Nawe rero udutabara, nawe rero useruka, kuko userutse ibintu birahinduka bikagenda neza. Abarira bakaririmba, mwami Mana uri mu ijuru, abatunduye bakirugwa. Wariruye ana Mana we. Raba n'abandi hano bo batararonka ibibondo, mwami Yesu Kristo ubahereza ibibondo. Abatararonka ingo ubahereza ingo, ubahindurira amateka. Buri wese Mana ikibazo ciwe, ababuze ubuzi, ibikorwa bitagenda neza, mwami turasenze ngo ubacire inzira, ubugururire, ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ugendera ubwoko bwawe Mana, tuze duhagarare mu ngoro y'Imana, tuvuga ibitangaza, tuvuga ubwiza bwawe, tuvuga kugira neza kwawe. Urakoze kuri Imana yumva, uri Imana yishura, uri Imana ushoboye byose Mana. Wowe uzi guhoza, uzi buri wese Mana umutwaro wiwe. We ntudondegwa nk'abantu, ntabwo tuje kwa muganga, ariko tuje imbere y'Imana ishoboye byose. Haleluya. Ni wewe duhanze amaso, utabare mwami, useruke mu ngoro yawe kuri uyu musozi, bimenyekane ko ari huri. Buri wese ahindurirwa ibihe, agende yumva umunezero, agende yumva yakize, agende yumva ahindurwa amateka. Tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tuvuge ngo amena. Yesu abahezagire, Yesu abaha umugisha. Namwe umuntu wese azi ko hari icyo cyamuzazaniye biba byiza akaza kurunda abakozi b'Imana bakaganira kugira ngo bamugire inama ingene yobigenza. Kuko hari aho umuntu ayihana muga akavuga ati none ubu rero ngiye kubigenza gute muri urugendo rubundi ntanguye, muri ubuzima bushasha. Ucushikira abakozi b'Imana bakakugira inama kugira ngo ntuhave usubira kuzimira
kandi wari wagiriwe ubuntu ukagirirwa imbabazi. None rero abakiriye amajambo y'Imana mwese, Imana ibaha umugisha.